Kugira tugerageze gutahura ibijanye n'indwara ya AVC turi kumwe na muganga Constantin Nyamuzangura wo ku bitaro Kira vya hano mu gisagara ca Bujumbura. Atangura kutubwira ico arico AVC. AVC ni mu mvugo mpfunyapfunyo ni ukuvuga accident vasculaire cerebral, ni ukuvuga yuko ari impanuka ivuye ku dutsi dutwara amaraso mu bwonko. Niko kiba citegeza ko umuntu ataba yagonzwe n'imodoka canke aguye hasi kubera ikibavuga ngo ni isanganya canke impanuka. Iyo ngwara AVC bavuga ko ari isanganya kuko kubera uko kuntu ishika giturumbuka umuntu atavyiteguriye, kenshi kiretse mu bice bimwe bimwe, kenshi iyo ngwara iraduka ku muntu yarameze neza. Sishatse kuvuga ko abakomeye cyane, ariko uyo muntu nta kintu na kimwe kiba cerekana ko ahava yariko aragendagenda, yariko akora ikindi kintu akazabona ukuboko ntikugikora, ukuguru ntikugikora, akumva kwatimvye, akabura amajambo. Mu maso naho ugasanga umunwa wahengamye, amaso rimwe ugasanga ntiryugara neza, ugasanga amajambo ntagishobora kuyavuga, yashaka kuvuga ijambo ntirisohoke, umuntu yumva umengo ntashobora guhagarara, ugasanga umuntu asigaye abonamwo umuntu abantu babiri canke akabona umuntu umwe akamubonamwo benshi. Navyo nyine bikaba ari vy'igiturumuka, umuntu umwe ariko muratera inkuru ukaza wumva atanguye kuvuga ibintu bidatumbereye. No kuvuga ibyo byose biba byahora bitegekwa n'ubwonko, hanyuma ubwonko bwagize ingorane ya mategeko bwatanga kugira ngo byose bibe ntabagishiki bateza gushika. Ahanini ico gisita kija mu bwonko kuko utwo dutsi duto duto dutwara amaraso mu bwonko turashobora kuziba canke tugaturika, ugasanga rero nyagice ayo maraso yategezwa kujamwo canke nyagice kigiyemwo iryo virirana ry'amaraso ntikiriko kirakora neza. Ivyo rero bica vyibonekeza ko haba ukuguru canke ukuboko novuga kwahora guhabwa amategeko n'ico gice, ugasanga ntikugikora nk'uko kwategezwa gukora. Hanyuma uwo bishikiye hariho amahirwe y'uko aheza agakira, bakavugwa agakira. Ibice 20 gushika ku 30% barahitanwa n'izo ngwara bagapfa mu bihe vya mbere, ariko ibice 70% buke haheze indwi imwe zibiri zitatu amezi, uyo muntu arasubira kuronka bwa bushobozi bwiwe, cane cane iyo afashijwe n'abaganga bakamuha imiti yo kumukingira, imiti yo kuvura izo ngwara zabiteye harimo n'umurindi w'amaraso, bakamufasha cane muri bijya bijanye na kinesiotherapy canke kugororwa. Ikindi naco nashaka kuvuga nuko iyo mpanuka ishitse ni vyiza ko umuntu ahurumbira kwa muganga mu masaha ya mbere. Ivyo umuntu muhanura yuko yokora kugira ngo amahirwe yo kutagira iyo ngwara yongerekane vyo bari biki? Impanuro ni impanuro dutanga muri rusangi kubijanye no kwirinda ingwara zifatiye ku mutima no ku mitsi. Duhanura abantu kubaho neza, no kuvuga kugira imimenyerezo nk'amasaha 2 canke 3 kuyinga, ukabikora nko mu misi 3 canke 4 canke imisi yose kuba bishoboye. Kurya indya zirimwo umunyu muke, kunywa amazi menshi, kurya ivyamwa vyinshi ku badasanzwe bafite ingorane y'igisukari cane, kurya imboga nyinshi. Abasanzwe banywa itabi tubahanura guhagarika itabi kuko ririmwo mu vyonona imitsi bigatera n'izo ngwara. Ku basanzwe banywa inzoga nyinshi kuko birashobora kubitera, turabahanura kugabanya cane, bishobotse no guhagarika izo nzoga. Ku bantu basanzwe bafite umwitwarariko mwinshi, bafite akazi kenshi, kuza bacishamo akaruhuka kugira ngo uyu mwitwarariko ntuhave